kajya gatipe ibintu byose bashaka kwigira kandi njibere kandi atacu gashoboye akamesha kakigira ngo aravize amafaranga kumbe wa ni tabia mbaya tu majivuno silivo bina kwambia kare je nubona yabandi ngujya mu piriti kuba warabonye ikino nikorera je nacho navuze je haje narahijijiji cyane nawe ntacyo wari kuvuga kubera atavyo wari ushoboye jewe urabona jewe je nzobereka umusihaga kacare kunje nijo ntoshobo cyakinege ni Babylon yenda kuvimizuze reka tuze turakora ibintu tugere neza urabona rero jewe burya bazobona ibikorwa byanje narose amafaranga cyane ho nawe bitazi ivyo zozikora nakarenga umuntu burya ngo mumenye yarose amahera je uzocubona undi we rero egarisha kumoca ko besha kuma kwiyegereza no sugira imigambi ata amafaranga ufise kino kinegere ko kitavuga caje kutwumviriza amana nubona cyo vuga gute kandi ubona kifise ivyumvire byinshi mu muti shani mu yayata ni murabona hisigeze geze kisigeze muri 2023 ahubwo turi mu nyuma je nanje i 2023 ngoma ndabereke yuko nzanye ibikorwa bishasha ega shayi vene we niko wama imisi yose niko wamutubwira muri 2020 rakurangiranye kuko uravuga ngo muri 2021 uzitwereka iki gishaje bakuzi ivyo bishasha wibaza afise nibi korora ingurube n'inkoko ngomba norora igisumba ingurube n'inkoko 2020 reka tubirabe AYVES 2023 ngomba norora umuntu we worora umuntu shanda kurahiye yananiwe korora imbata n'imbeba ngo azoshora korora umuntu je nanje ngomba nikure wa mwaka wanyu uyu mwaka ngomba ndongora mwaka niwe utera sha ngomba ndongora wewe witweje uramukurikirana wewe baza ko byase kumwiteza kubera atari wabigihamagariye none mwe muziki kwanza je ngomba ndabereke yuko kugumura umusore honye nabari umwaka uba witeye yego tubwire natwe twemreke turakuma tukuraba muri 2020 reka shaka kuducukira ubusa mu mwaka je kandi sinzoja kuresha kumwe mwe mwama mugenda kuja kuresha ngo gamimi ngo sisi ganje keke ngo shasha ngo jaja buriro kwishura burya budemu usanga bukimenywa na banyina ni bumwe buguma bugusaba ngo pondoje bayo kugura mukorogo nayo nomuha uri bukiri no kwishura nayo nomuha ubu no kurongora aba diaspora ego mama diaspora kandi ukazana bya bidemu bikuze bimaze gutahura ubuzima pana burya bukobwa bukiba kwa banyina burya usanga bugorana diaspora reka sha wewe urazi burya budemu bukiri buto butingidi buba bufite ajya ukundana no budemu bukiri ngayi wacu mu Burundi cyangwa budemu bukora bufise amafaranga ngugiye kurana na diaspora aba diaspora ubu nibiki jere ndakubwiye ko ahubwo ahungu twese dukwiye gukora inama yiki nta muhungu azosubira kuja kuresha ama mpaka abakobwa bari bo batwirehereye abakobwa ari bo batwirehereye oya twatugayitse ariko bazanye amafaranga turashobora kubemerera wala anje niwe yanyirehereye bisobanuye yuko namwe mutegerezwa kurondera ababaresha bandi jewe nta mu diaspora nshobora gutwara n'udukobwa twiza ngaha tw'ingidi tw'utunyeshuri twiza ubu rero yamaze kwishira mu gishingo c'abagabo y'aba diaspora je nanje niyo mpamvu nanka gutemberera mu basore nkamwe mwe muri bijuju jujuka neza nawe ahubwo we kuguruka zana ukuze ni wazokubaha ni wazokwishisha bugufi kubera abazi ntaho yoja ahubwo AYVES we numvise ufise n'umusonga ahubwo rabugende no kwiwesa ukina mutaturusha ujya shari imbabariza kubera iki kukubaha urumva ushaka uzotora uzoza urahushura oya hapana kuvuga ngo nzoza ndahondagura ahubwo nari nshatse kukwereka ingene bubaha genda uzana agakumi ugahonda urushira umwurara sha AYVES ndakubwira ikintu kimwe je nta mukecuru noza gutora ngo ni kubera amahera gahe ngo zidufise abana beza bari mu mpangu bafise amaguru nyene nawe sawa namwe guma murayaya atajengiye kubabera karorero keza nawe uragenda kwicarika amatako mu nzu yiwe no mu marizi we ngo azopfa kubasha kandi yagusize mutungo giyiwe abahungu bararekera ku mahera y'amadiasi narabikubarira yuko kijya kinegera atatu tosobora Hai wa mugabo we fatwa n'igikoti ciwawe uza kuntesha umwanya untera ibintu bitaga umutwe n'amaguru ubona umengo je narabuze abandi bagabo bashushe nawe mfise abandi bagabo bashushe bari bankeneye hewe fatwa genda mvira imbere y'umuryango wanje genda none madamu jushaka nzogushimishe gute nako ntakora buri gihe nitakubiti no kumabuye ariko nushima umviriza wa mugabo we nako kunze nzi neza yuko uje kumwe nakazi nipfuza none nako nkora hari abasore benshi kandi bashoboye gukora ivyo nkeneye wowe rero ahubwo mvira imbere y'umuryango genda umviriza iminota 3 bikwiye noneka wa mugabo iminota 3 ikwiye iminota 3 jemo nayo marira iki none ushaka amasanga wa mugabo nshaka isahani nusu nshaka isahani nusu no wabunkwirije none je mfise moteri jewe mva imbere y'umuryango genda none ndahave nje imbere y'umuryango genda
arakweza akazi umviriza basi ndakumviriza ndakubwira nama kunywa amakafe hariya ukabona ntakoze neza nukuri sinzoba ndi umugabo wawe he je ndazi umuti wakoze wakoze gute kandi n'iminota 5 kunanira kumara kwa mugabo nukuri kw'Imana je ukabona biranse sinzoba nkiri umugabo wawe umviriza ndakubwira ikintu kimwe we nakugerageje inshuro nyinshi warase kunkwiriza uburenyeneye umugabo aza amfubura nkeneye umupfubuzi uramfubura cengira ndagutonore neza ndakwemeze yuko je ndi umuntu w'umugabo umugabo wamutomfubura umunyenje zana abagabo intare babiri intare twagiye Oh my god. Ushaka niyahure mubi Umoya twavuye nturawurangiza twavuganye isaha n'inusu je nakwije iminota 5 oya nturaheza ushaka niyahure wiyahure tufate urugendo ugenda none je ndi mashini isaha n'inusu wa mugabo twavuganye isaha n'inusu nturaheza hanyuma canja kukazi nurankwiriza basi ndakugirira mwijoro apana ijoro ndayikwiye ndase none tubase ushaka ngiri urase sawa nanje ngomba telefone abonzi bamfubura genda mva mu maso genda Imana nari nzi ngo ndongoye umuntu muzima navuga ngo ndakurongoye kugira ngo tuze twubake none iminota 5 uri murayanka nkanje wa mugabo we umviza ndakubwira ikintu kimwe twavuganya yuko undyohereza isaha n'inusu nagerageje madam vugisha kuri nawe wagerageje iminota umaze iminota ingahe iminota 5 jewe ndi wo kubumbwa n'iminota 5 nabwikuye wa mugabo twavuganye isaha n'inusu ushaka ndabigenze gute kama ushaka bigenze gute reka ndakubwira ikintu wa mugabo twavuganye isaha n'inusu iminota 5 jebona no kubona iminota 5 isaha n'inusu nakubwiye ndi moteri barashira nagomba ndakubwira yuko mu mwaka wa 2023 imyaka wanesheje iyashu irakwira rangiye 2023 nagira nuwo kubaka umfubya misi yose Mvizare wa mugabo we nagomba ndakubwire yuko uyu mwaka wamfubije igihe kinini ariko uyu mwaka wa 2023 ngomba ndakwereke yuko nanje nababaye kandi ntibabaye Halo Bite okay Mbebasha mwamuri hafi ko nenda bakeneye harakabazo ngize kandi nenda bakeneye mu rugi wanje Sawa nimuzire ndabarindiriye muhira kandi mwihute ndabakeneye ico mumfasha ndabakeneye Sawa Wa mugabo upime urenge ngaha kuno muryango upime ivyo biguru birenze ngaha kuno muryango ubanze umbone ubunyene Karibu basore karibu werengo ibateri ryawe barashariza ntibyuzure cyane rwose nahuye n'umubono w'umugabo nani abagabo babono nkabo barabaho baraye narawe n'umukoshi erega ni nayo mpamvu ubu igihugu cyaravye kiravuga ati burya abagabo b'i Burundi hariho abagabo bafise ibibazo rero araba ishiravuga ati reka rero dufatesha Gibra Kirashani hamwe na Team King of Bad Face ati reka tubasinyisha amakontra baze barapfubura ibyapfuye karibu rero nanje barabandangiye nahuye n'ikigabo c'igipfu kiguma kimfuvya bure nabarose karibu ariko shere no kuri kere barambwiye ko mupfubura karibu shaka kolabu karibu shere no kuri ibi bintu ni ugira ubikore no kuri kwiba we twarahejeje mani ubu mfise ababogari ngaha bashoboye akazi karibu ahubwo musore wewe karibu tudura dukora kwanza mwe murazi amasezerano twagiranye ntayutse umva nakadushoboye ntitwavuganye kutanye hano abasore bashoboye akazi bazi gupfubura nyene abapfubuzi ahubwo urazi ikintu gikenewe naducungire dance ahubwo mugabo gato turiyandi dukorera publicity y'abagabo bapfubura wa mugabo wibagire uyu muryango kwibaga ibere rya mama wawe inyoto n'ibyana naswingi naswaga nandiyo ntababonye ariko sheri ivyo nivyo twavuganye mu ikomine giye kujya bonane